nsabe aboba bagifise ibihe byo kurongora ishengero n'abandi bari mu by'amasengesho n'abandi bakozi Imana batandukanye uba bafise agakaramu naho yandike uwundi azokongera kw'ibindi. Mugabo jewe ivy'Imana yamishuriye muri iyi minsi mu migwi y'amasengesho nagiyemwo mu bakozi Imana twabanye mu bandi bantu batandukanye ngoma mvuga uyu mugugira kane mw'ishengero n'umugwi w'abantu badudubiza amazi arura ari mu bucafu yigeze kubara amazi menshi y'ubugingo mugabo hakaca haba impwemu yo gucangirwa abantu bagacangirwa mu mpwemu. Tugeze rero kuri abo bantu kandi abo bantu baratugoye uza kwiyumva ko ari muri uyu mugwi wa kane ndamusabe aze kugerageza aze sinzi ngene no bikora Imana yamubwenge ndabikora kuko uwo cumengo n'ibindi bintu. Hariho abantu rero dufise amazi yabo none abaga torish rirayo haleluya bari bafise amazi meza bari bafise amazi y'ubugingo y'umusara baduhembura isengesho ryabo mengo n'umuti mw'ishengero ariko barasamaye wamugwaniza ashiramwo ivyiwe baca baracangirwa kandi abotera bagwira mw'ishengero kandi nama ndababara nagomba uyu mugwi tuwusengere kandi batera bagwira nico kibabaza nitunabimenya abakozi b'Imana nitunabimenya ko yacangiwe icompa rabaraido icompa Imana ikaduha yangabiye Pawulo yavuga ngo bamwe bagahabwa impwemu yo kurobanura izindi icoma abakozi b'Imana ikaduha iyo mpwemu vrema kuko baratwifatiye baratugumije twaharukira abantu badufasha bimeze neza. Iyo udafise iyo mpwemu yo kurobanura impwemu y'Imana nitayimana wama wiyumvira ngo aracyari wawundi ameze nk'abarozi b'impwemu. Amen amen. Ngoma ndababwira ibimenyetso ndwi by'abo bantu. Ikimenyetso ca mbere haza ishavu muri uwo muntu atigeranye uburake ahora ari umugwaneza kamengo n'umushikuranye. Yesu adufashe. Ikimenyetso ca kabiri mvuze ca mbere haza iki mugabo akaguma avugisha kaguma afise birya byose. Yesu abahezake. Niwaba ubona ufise uburake udashobora kuvuga wengenge, hari ijambo Bibiliya ivuga hariya mu Bagalatiya 5 ku murongo wa 22 ngo ivyamwa mpwemu yera yama harimo n'icama citwa ubugwa neza. Bantu batangura kuvuga n'uburake, bantu bakunda kutagura bashishimura, bantu batangura kuvuga umengo bashaka yuko bose babona ko ari bo bakomeye. Ko muciye muzima muracari ngaha abakiri ngaha reka kuzima
muhirahire ntimuzime. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Bakozi Imana turi kumwe, turi kumwe. Tuje mibango aho hantu, haje mibango, amubandanye usenga, haje mibango. Icya kabiri, hari abantu baca bumva bihindutse iyo abandi bahezagiwe. Abo mwahora musengana, mwarongera amasezerano hamwe, Imana yagira hamwe, zabahezagira, bizogenda neza. Iyo rero ubonye abo Imana ihezagiye muba mwasenganye, kica kidundura. Aha, Yesu ashimwe. Manika amaboko tukiri kumwe, musipoteye. Nenda ku kiradundura. Abafise udutelefone tunini na dutoya muravyuka. Wa munyarwanda dushinga intaho ryo mukozi w'Imana yari yakize, yumvise umuntu avugishijwe hariya mu gikorane ngo mukozi wanje ngo ndaguhaye inziburaya, ndaguhaye inziburaya. Abantu bakabonye kanya kantu bakumvise, nabakumvise kagwa amanoti manyweri. Muravyibuka ati nanje ni jewe Imana igiye guhezagira. Mu nyuma ngo acapa mwishenge ngo acaraza ati wewe nyene ngiye guhezagira inziburaya. Ndaguhezagira kandi ngiye kugushira iburaya. Wawundi ati ntigikunda kwa amanoti koje iburaya. Abakumvise ako kantu, ujya mukozi Imana yari yakize, yari yanyagiwe, yari yatewe nimwe yishari. None umukristo wahezagiwe umva ko oca umererwa nabi. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Bovugishwa mu rusengero ati umukristo wanje ngiye kuguha indege abandi bose batayironka mu Burundi, niwe ntanguriye mwoca mudundura. Ujya mukozi Imana yari yakize, yari yabohotse. Ati mutu dufise ngaho mu Kigali akazu kamanwa yanyubakiye karimwo kiwanje, yari yabohotse. Yesu abahezake. Abantu muzi ko mwasenganye n'abantu mukira abacakara, abantu bo hasi, ivyo Imana yavuze izobishitse kandi aho izohera ni muhatsi. Niwagira ishari kandi mwarasenganye, uzoba waranyagewe, uzori muri umugugira kane w'abantu bacangiwe. Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Igikurikira, hari umuntu agwije impwemu yo kwicurana, aricura nakadi wa ndoga. Abampamvya iyi mpaye ndavuga mpamvya, mwasinzire mpamvya canke ni mwebwe nyene mwakomanika. Abampamvya nakani wa ndoga, mbega umuntu w'imbwema atinye ko arogwa. Ubu ni uko imenya ko bakuroga ubu nyene, namba wabimenye nuko wabivuyemo, nakare bakuroga ntavyo wamenye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakani wa ndoga, basanga bari mu bari nubanye, basanga abakozi Imana twari nubanye, basanga umengo nakani mwokorana, yohava aca kumariza kwegereye. Nimbyo ntambo kwigezeko, kuna kitu kiringia ndani yako. Yesu abahezagire cyane, Yesu abahezagire. Mbega ivyo biriho? Abavuga ko biriho ndavuga da. Aha, basi iyo abantu bamaze kwinubana, bamwe bakaca baheba amasengesho, abandi bakaca baheba korali, abandi bakaca baba mu bikorwa vya barimo, kubera yinuvye umuntu, yinuvye inabukwe, yinuvye umuririmbyi wo mw'ishengero. Tugeze durugeze kwinubana hagati y'abadiyakoni abadiyakonikazi abadiyakoni, tugeze kuri iyo ntambuko. Aho rero impwemu y'Imana, wa mugezi w'amazi y'ubugingo, uba waracangiwe, n'ubu kimeze neza. Amen, amena, amena.
nagomba dusengera iyo umugugira kandi uri dangere, wica abakozi ukica ishengero, ubuza abantu kuja mu ijuru, ukongera nawe nyene nta rugendo ugifise rwo kuja mu ijuru. Icya kane kiza kumenywa na nyeneco, iyo warubona inzozi ukabona ivy'Imana ikweretse ukabibona bigashika, utangura kubona ibintu bizazanye bidafise insobanuro. Ico ndakiretse mbwiye uwo muntu muri uwo mugwi, umaze kubona inzozi zidasobanutse, wahora ubona inzozi zipanze ukaca uzizera ukazisengera ukaca ubona zirashitse, mu nyuma utangura kubona ibintu vy'ibiharadabu, ibintu vy'akajagari vy'inzozi udashobora kwibuka neza, bigacikagurika. Haba harinjiyemwo umugwanizi muri iyo ngabire yawe. Yesu abahezage, Yesu abahezage. Ndazi ko ndiko ndagwana mugabo ntaco. Icya gatanu, gufororoka. Gufororoka mu bintu byose ukabifitamwo intege nke. Abantu bakavuga ati daka habaye iki, ngo bakubwira ati naka nibiki habaye iki, ngwe ngurabona ingano mpanga, ngurabona ingano mpanga, ngurabona ingano mpanga. Ntibagomba ko mubavuga, ntibagomba ko munabahanura, kandi iyo mwema mu kwironka nimwe mwabasengeye. Ndiko mvuga abapasiteri n'abamwarimu, ntibagomba ko muvuga. Umwarimu rero agomba kuzigama agatwe kiwe akaca yigira mwene ukagahora, kuko iyo muntu aragoye guhangana nawe, arashobora kukubeshera, kuko icyaha kuri we cyaramaze kuba ibisanzwe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ariyo babandi bumvise wamuvugisha wavugishijwe, hanyuma avugishijwe ati umviriza, Imana yambwiye ngo Abisirayeli mbonye basanzaye nk'intama zitagira iki, zitagira iki. Yaciye agira ngo wewe bashobora kuvugishwa, jewe ibyo ntavugishijwe. Iyo Mana yabicishije iwawe ni yahe? Abo bantu iyo hagize akandi kandi Imana iduza kagatangura kuvugishwa ivy'imhemu, nimuze muvuge muti amina, murareke kabe karabayeho. Mukabona abantu b'ibisaturo basatuye kera bavugishijwe imyaka 40, muri uwo mugukumva umwana avugishijwe, Imana ihaye ingabire y'Imana. Uko bakizwa niko Imana ingabire y'Imana. Muzoce muhora, ntimuzogire komantere. Hariyo baca batako ngo mwumvise ko Imana ivuze. Uyo muntu rero navuze wo mugwi wa kane acafuha, nakeneye izindi mwemu zivuka wiwe nigumikora. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Muri twebwe abakozi b'Imana uwatewe niyo mwemu mbi, nagomba ko bavuga bati mutaba badani bakoze, nagomba ko bavuga bati nakarageza ku mupasiteri navyakeneye ivyo. Aho nyene intambara iratangwa, navyagomba naho abatambaze ku mupasiteri, nakeneye uwundi muntu yovuka. Umukozi yamaze gucangirwa, nakeneye abandi bantu Imana ivyara. Bibiliya ivuga ngo ivyimburwa ni vyinshi, abimbuzi ni bake. Hatutaenea siku hii, tuzoguma dukeshe nambari Yesu abivuze, tuzoguma turi bake nambari Yesu abivuze. Nta tuzigera dukwira mu gikorwa c'Imana. Narumvise ko Imana iheruka kubahezagira hagiyemwo abantu. Ndindira umwaka tuzokwira, bazoba bakeshe mbega nta nawe mwasengeye. Iyo umuntu yacangiwe rero
yumvise kumengo hari uwundi muntu yojamwo, rucima ruca rudundura ntihari ngagere unyene hata hageze uracangiwe wewe nukomeye, genda kububwira bagusengere bakudelivre yo mpemu mbi tutarabayo. Nabo mandaka mirongo ibiri bavugisha mwanyimye mikoro kugira shetani yabigize Adesa spesa Desa shimwe Leka guhatura Ukaza utagomba n'umukobwa wawe ukavugishwa nawe uravugishije Ufipfizi n'amitembera hasi. Amen. Amen. Mureke mwabavugishwa mwatanguye mukiri inkumi mugaza kuba abasebakata inabakona inabakata reka abakata n'abandi bavugishwa kuba gusanga uvugishwa reka n'abavugishwa mureke abababwiye ubutumwa mwasengeye mugikomeye mwasenga muti Mana twongere ishengero rikike bantu bakwiye iyo bakwiriye rero n'amazi y'ubugingo aracyatemba mw'ishengero ry'Imana mureke buture n'amarayika mureke biga amazi y'ubugingo nabo basanga ingendo nkatwe bategereza kugira amazi y'urugendo rero Imana yaramwibutse guhumukuza iramwibutse guhumukuza mugenda abakozi b'Imana kumuraho umukozi w'Imana wemera mu mutima agusenge natewe ndavyumva kandi baramenye ko batewe abo bantu niko ndavuga rero rinda ntacuba ukura mu mazima tuvuye hano uti naratewe siko narimetse ishavu usigaye mfise ni ryinshi hariho n'abakakura abana weje bundi yari areza akana k'umwaka umwe hanyuma rero kaca gatanga kumera utwinyo hanyuma rero kaca gahaza amabere kaca gashinga utwinyo tubiri ngo kumvirize ingene nyina cabereka kadushinga ku moko yavanye nyakwane murabona ingano ry'amenyo nako nikahe yaturise rimwe bantu bafise uburake umengo n'ubwa Kayini mugabo mukanye mwewe y'Imana ije mu rusengero bagaca batanga kuvugisha abo bantu muze kuza kugira ngo ivyo bintu vyagiyemwo muri iryo riba ry'amazi bivemwo hasubira hadudubiza amazi y'ubugingo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyumuhandura temanaka emamanaka wambaye nabi kawewe agaza kuza kunyambika jewe nari umukristo kera ure hageze kuza kumwontorora mama naka ure n'abadiyakonikazi ba kera twizigiye turabizigiye sasa gutya igitambara kuva kuri ntuze Kamondo Esau murakoze kumunyusa jewe nari umukristo kuri Kamondo harageze kunyigisha gusasa igitambara emwe ibikorwa vy'Imana biguma bihinduka biva mu bw'uja mu bundi uko basasa igitambara c'ikirepe ugomba gusasa igitambara bakora giconze
none mwebwe ntimukibona, numona ko gishashe gikoze giconze, ico kuri kamondo cari giconze uko. Mugomba kumera kwa kundi nkuko vyamye hambere hose bibandanye n'uno musi. Ico kuri kamondo baragishona ku mashini mugabo icubukiza gishonye gifise aho gitumbereye, muraza kwihangana washashe. Akacaza rero kuri kamondo masasa imiyago idishishije imivumuvumu, ubu n'amatapi ngo murabe ntabwo dusubiza hariyo twamye. Mana arahezagiye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe. Abafise iyo mpwemu mbi rero ntubapangurura ngo ubapange n'igihe kigeze, baguma kuri ca kindi nyene, ni munyanke cyangwa munyanke ntaco. Undi mutamba yavuze ngo nilipendwa na mama yangu na nilipendwa na mke wangu, vinatosha. Yesu abahezake. Reka mwemere muhanugwe, reka mwemere mupangike. Haleluya, haleluya. Umupigaji wo kuri Masugure atandukanye n'umupigaji wa Kinogi. Wakivuza ubu niwe ashobora gutwenga. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ishindwi twebwe abakozi mu byazari abantu bena kubera twari tumenyane mamaze imyaka mwishenge baca batugabura, baca batugabura. Mwiriwe, mwiriwe, mwiriwe bata. Hariho abantu batugabura mwishengero. Cewe mwarimu naka mbuge mwarimu. Cewe mwarimu naka nawo ngomba. Cewe ngomba mwarimu naka. Ba mwarimu ntibabwe muvuga uko. Namwego muri yubare hari gihe bakunda uwo bakunda. Byose ryo mbuze mukandi ko ndivugira abantu bacangiwe. Cewe mwarimu naka ndamukunda. Akaca panga abantu bo mwishengero bakaca baza kugemurira mwarimu naka. Gatatu canke kane. Mugabo akaba wundi mwarimu amazeho n'imyaka 20 atanumwe barahonyeramo. Abantu bafise imwemu yo kugabura abakozi b'Imana, abakontagita bakamwema imigwi ibiri. Ubwo bushobozi barabafise abo bantu kuko bawufitiye anciennete, babifitiye uburambe. Bwana Yesu asifiwe. Bakozi b'Imana, ibyo ndiko ndavuga nivyo abemera ko ari byo muri Katurabe nukuri. Ukabona agukunze cyane usuvya mugenzawe ntujanywe nago, uwundi musa azokunda uwundi nawe agute. Ni watu wabaya sana wamisa changigwa. Kandi abo bantu kugira ngo bankunzi ni bankunze vraiment ariko ntaco ngira ndangitse yo ndabaherako cene uba mwese muciye muzima. Ariko twoma dusenga Imana, umuntu yumva hari ikintu gikiranye mu buzima tugira dusengere yibigwine. Dutangura kuri uyu mugwi ugikomeye, tubasabire aya mazi y'ubugingo agume yongerako n'amatanga Imana yasanura abamatanga manini mu nda zacu z'imwemu. Haleluya, haleluya. Ariko kandi turaza gusengera n'uyu mugwi wa nyuma, turaza kuwusengera naho batopfa aho bari ngo baze, turaza kubasengera twese turi hamwe. Hanyuma muze kurondera umwanya umuntu wese araho umukozi w'Imana, kuko abo bantu abesha abakozi b'Imana ntibakibemera. Utacemera umureke. Data wanje wemera ugenda umwaturi uti jewe bijya byose nasanze ndabifise. Hanyuma namwe
abakozi b'Imana baza gutumbera, muze kuba abacamanza b'ukuri, nimuze gukwepa. Naho mwari musanga wivuga ati nukuri, uze gufuma urabisha ku ijambo ry'Imana umukande. Agakwe genda afise umudamu hajya ameze neza, ageze gukanda kweri ntabyikinya. Uwo mubaza ati none ga wampevye wabipfuyemwo byo ko ndi umugabo wawe, aragukanda. Ni wakati numanya no gukanda, si umwanya wo gusondeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Abatumbera mukande mumutondeke. Murumva ico ndiko ndavuga, abo bantu bazotuma ishengero ryose ritaja mwijuru, kuko baca mu mizi barahazi, nta kintu na kimwe batazi. No mu kabati barazi biriyo, wowe utaramenye ibiri mu vyumba byose by'ububwiriza, wewe arabizi. Numu ancienne cyangwa numu ansi ni wakera ni wakudara abakera les anciens. Yesu ashimwe. Igitigiri cy'amasahani arakizi, mugabo w'iryamenetse ntaryuzi, arakubwira ati uburengete bwavuye ahanaka ntitwawusubije, umaze imyaka ingahe? Ndabesha abantu ntamuvuze ku bwiza bwawe. Arakubwira ati rishuka niryo pasiteri naka amaze imyaka 20 yose bitasi, niba sitarigutse. Uyo n'umuntu wa kera agovye guparanganya, arabiparanganya. Abo niwe Satani aratuhaka, ariho dufasha igikorwa c'Imana. Imwemu yabo nitora maido rira itomes, imwemu yabo twari tuyikeneye. Iyaba yari irongorotse, iyaba yari umusara, aya mazi y'ubugingo ari muri bo yarakenewe ku bakozi no kw'ishengero ryose. Mana nidufashe cyane, Mana nidufashe cyane. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Nagomba twuname dusenga Imana. Yesu adufashe cyane. Nayo majambo y'Imana reka kajya karongo ndagashireko. Timoteyo wa 2 rimwe ku murongo wa 6, reka ndagashireko basho tuce dusenga Imana. Cete shaka Paulo andika Timoteyo rimwe ku murongo wa 6. Nico gituma nkwibutsa, Paulo arisaba kwe yari kirarinda. Reka mbere ku murongo wa mbere washo cyangwa ku wa 3. Imana nkorera mbere ku wa 3, nkurikiye basogokurutse, mfise umutima utagize gute. Timoteyo wa 2 rimwe ku murongo wa 3. Ngomba ko tujana n'abakozi b'Imana. Imana nkorera nkurikiye basogokuruza, mfise umutima utameze ngwiki, utameze gute. Ndashimira Imana yuko nkwibuka udasiba uko senze ijoro niki n'umurango, mwibuka amosozi yawe, nkakumbura kukubona ngo nuzura umuneze. Ingene umuntu ari umuntu ameze neza cyane, umugwa neza, agomba kuza kumuhonda ku murongo wa 6, ntibaza kumusekereza. Kuko nibutse ukwizera kutari ukubujyajya kuri muri wewe, kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyokonde Eunike. Kandi ndazi ntakekeranya Timoteyo yuko kuri muri wewe na mbizera agomba musekeze. Nico gituma mwumva bica nkwibutsa gufurura ingabire y'Imana iri muri wewe, ngo yake yagushizwemwo no kukurambika kw'ibiganza vyanje. Kuko Imana itaduhaye umutima w'ubujora, ariko yaduhaye ubushobozi n'iki n'urukundo hamwe n'iki no kwirinda. Mwami wacu Yesu, turagushimiye kuno muhinga, turagushimiye nuhabwa icubahiro rwose Mana. Icyo wasezeranye turacaciteze
kukugomenebo, gomba guhezagira, gomba kugomorora inzuzi z'ubugingo, gomba gusuka inzuzi za mpwemu. Oh, haleluya. Urakoze, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.